Mani Wonder Boy naramwanka sana mewe ndiko ndamupinga oya niko ari gupinga ahubwo yaravuga ukuri metwe bw'ukuri twagufata nk'ikinyoma mani yaravuga ukuri ujya mu type DJ Pole no yabateranije nacenda bitahura direct nacenda bitahura kuko ujya mu type mani no love uri bukigisohoka warabonye trust nobody logo ya trust nobody narayibona Sinoro hariho n'iyindi na Karabajya warabonye na trust nobody mani bariko barakorana ari nka management ariko ivyo bihe nyene niho n'indirimbo ya Sabina Media sohokerako urumva beautiful kumurundi umwana w'igihugu urumva kabeho uyo munyamahanga mani nubwo bozana urabona bajya bakabazana bajya baruga ntanabo tuzi cyane tuzi indirimbo zabo ariko ntanabo tuzi cyane ariko nubwo bomuzana urumva cyangwa bakazana umuntu wari wese tutazi wo hanze aze ariko murundi ahabwe gaciro haba kuri mani gwera kuri duhera hasi gwera kuri ya fish urumva umurundi abari hejuru ujya be hasi nyene abe muri kaga crotire nyene bagira nyene akafoto nyene kaga portrait nyene kujya kuboro hari ya nyene abariyo bamushira ariko izina giye ribeko nyene a performing kandi no kuririmba abari baririmba ubwa mbere atangura igiteramo. Hey, my name is Sten, presenter or kitaka unite presenter Sten, aka update money all the way from Sten TV worldwide. Kora subscribe nimba tarayikora kuri rubuga rwacu mu kubandanya mwironkera amakuru agiye atandukanye avugana cyane muri entertainment yacu ya 257. Uyu mwanya mubona turi kumwe na Koreshumwanya cyawa n'amazina menshi sinzi karayo yihaye nuko yayahawe n'abakunzi biwe n'abakunzi bakurikirana ibikorwa vyiwe, reka tumuhe umwanya maybe byinshi araza kuvyivugira. Murashobora kuvyumva biciye mu ijwi giwe. Koreshumwanya. Yes sir. Meze neza. Tugesho Nyarusako. Suta chawa Mr. Koreshumwanya, Mr. Tugesho Kanyamuji, Mr. Vuguta vyume niyo mazina yanje. Kandi noba nibagiye nyene kimya tu. Batayongeza mu comment. Bayahazi batayazi urumva naho baca cyangwa bakwatize gashasha. Bambarize gashasha. Bakwatize gashasha. Hari zina abantu bakunze kunyita kuri Fibi. Ukoresha itabi. Nabantu bari kwisecha nyine wagiyise kuko nabonye post yawe. Ariko nuko ndazi cyo babikuyeko. Manije itabi sana kwiye. Unatumia sana. Hapana sigareti masigati murazowe. Aires ya tabi rifise akamoto nyene uko. Kare ya tabi nyene litagira nuzenye ndende. Ya ntuzenye. Koreshumwanya ivya entertainment ya kino gihe uri kurabibona gute? Fresh kwanza wa Sten. Ikimakuru ni iki wawe cyangwa uri umukozi w'umuntu? Ni iki wanje. Sten worldwide. Ujya nta copyright bakunze gukubita kugutera wewe. Jewe kunze gupostinga maririmbo. Jewe ni reaction. Ujya hajya nta copyright abarimo. Wapi? Hari cyo urabona ndafuse. Cyangwa ngo nagize. Yachaga vile ndakwerije ndarabitinya nyene. Na copyright ni kitu kawaida unareklame binatoka vile. Ariko urumva yuko ari ntuze hariya amadefo ama system bariko baraharura atabari karinjira neza. Hariya muri AdSense mu system utaburiko burinjira neza. Ego amarumba ati vya entertainment ya kino gihe kurayibona gute? Entertainment vy'ikigihe bimeze neza gusa. Wembe uzosubira ku kibuga c'indege baguhaya ngaha. Sindavuga rero dukwarana kugira twubi icyo tuzosubira guhuriza ko kugira ingaga kwiye nawe ajyaga kwiye mugahora tubona yuko Imana rigara abantu bari nga mu Burundi atari abarundi badakunda igihugu cy'u Burundi. Hari abantu bari ngaha nyene presence gusa bagakora ibikorwa byabo ngaha nyene bakabikora neza bakinjiza agafaranga kabo ariko atari abarundi badakunda n'u Burundi. Oya si umwanya wo kubavuga amazina ahubwo no kubakebura. Urumva man udakunda igihugu utifuza iterambere ry'igihugu ufite nationality yawe ushaka man hari ukuntu bashaka kuguhereza akazi ukaba nk'umuministre. Ukaba nk'umuministre
ukacuhera abantu barize baradepoje bari ngaho ugasunikira hiki ukacurondera umuntu wo muri famille yawe atigeze aca no ku ntebe y'ishuri atazi n'ikintu na kimwe ukamukorera ikintu cyo cyose kugira gusa akore kandi ukabandanya ubikora ivyo bintu mani uburi kushaka iterambere ry'abandi canke uburi kuri kwegerako uburi kusubiza si ntuburi kuri kwegeraka ahubwo uburi kurasubiza inyuma igihugu uburi kusubiza inyuma igihugu urumva kuko ikintu cyose gikorwa na experience n'igikorwa n'ikimenyane urumva ivyo bintu rero nivyo biriko biragaruka muri no industry yacu twe dukorera industry man twe dukorera muri politique canke ibikini dukorera muri industry ya myidagaduro kabisa urumva kamuna rara gikamere una post fresh safi amahoro menshi urumva rero ico kintu nico kiriko kiraba kuri DJ Paul urumva man nukuri ko Imana sinda kubesha ejo je nakurikirana ikiganiro ntuze Wonder Boy yakoze na Isaac moya ni video nyene yafashe sinzi Isaac yayikuye urumva ariko sikiganiro bakoranye hoya ni video nyene ya post ariko amajambo yavuze man ningira kamaro cyane kabisa kana cenda mutahu uryo mutipeje urazi ko namwanga namugwanya sana Wonder Boy muzire sikana ariko naramugwanya bo je urazi ko naramufana wa Satu urumva nayo muri team Satu nabijuo man Wonder Boy naramwanka sana mewe ndiko ndamupinga oya niko ari gupinga ahubwo yaravuga ukuri metwe bw'ukuri twagufata nk'ikinyoma man yaravuga ukuri ujya mu type DJ Paul ni wabateranije na cenda bitahura direct na cenda bitahura kuko ujya mu type man no love uri bukigisohoka warabonye trust nobody logo ya trust nobody narayo no love hariho n'iyindi na karabajya warabonye na trust nobody man bariko barakorana ari nka management ariko ivyo bihenyene niho n'indirimbo ya Sabina Media sohokerako urumva beautiful ariko zakumva ngo ni ya DJ Paul urumva ivyo twe byari ibintu twe twashaka gusiga collab ibe gusa urumva ariko nitwari tuzi ivyimbitse indani kumva ivyimbitse indani DJ Paul yaramuciye inyuma cyane yaciye inyuma Sabi yaramwinjiye Sabi nacenda bitarura numvirije ico kiganiro fresh urumva rero yamudebe DJ Paul bivanye n'ivyo ariko arakora muri iki gihe bro Kivuga tuno mutipe n'umumesha ndakesi kandi ugiye kumuraba ntasa n'abarundi rero nyanavuka ntawuza abantu bakunda kwibaza ahavuka oya musanze gusesanguza je nagize urumva nasanze papa wari umuhindi mama wari umunyarwandakazi papa wiwa muvyara ari umuhindi bishobora mama wiwe n'umunyarwandakazi bishobora wiwe n'umuhindi urumva ni nka kwa kunyiro uvuga ati iki gihugu je kiranyorohera ku ma business yanjye nahandi nakorera ibikorwa vyiwe nga mu Burundi ngo nuko ngo ari umuntu cyangwa kundi oya nuko abonye riho bimworoheye gukora akazi kiwe igikwiye gukorwa na DJ Paul canke n'ababijeje ubona cyo bari ikiye kugira ashobore kwihindura ashobore kwigarura mu vyari karakora bitabereye mu vyari karakora man yabikoze kuva kera rega yabikoze kuva kera ubu niho bije gusarisha none Ivabure Vanessa we yamutuzaniye ngaha mu Burundi urumva man hari abanyarwanda benshi ujya mu type yazanye kimya ni terambere rikaruzana man kumbe ni systeme yiwe yo gukuza entertainment yo y'abanyarwanda gukuza abapeti bo mu Rwanda kubashira ku rundi rwego urumva iyo ngwari cyandukira n'abandi bategura ibiteramo bacabona umengo niyo nzira ya bien urumva yo kuronka amahera yo kunguka bo bashira imbere amafaranga ntibashira imbere ubuntu ntibashira imbere iterambere ry'igihugu muri ico gisata urumva nicyo bashira imbere gusa nzanye naka amahera naharura ngo naka nina muhereza ikiraka ibaze nk'ubu dufate D1 ntako D1 ariko ahagaze neza akaze mu ijambo rimwe ibaze nka D1 imana umucumise nk'imiliyoni 50 uzimuhaye 50 million kandi arafise fan base arafise public nta giteramo ciwe cotera swata urumva ukamuha izo miliyoni 50 nubwo yoba ari imbwa gute ntashobora kugenda ataguza agaparcelle akaza kubaka kandi agakubaka mu gihugu kandi ikindi kintu abantu dukunze kwihenderako ajya amafaranga bayaba hari menshi bamaze kuyaba hari menshi ntibibuka neza yuko bayatwara mu kindi gihugu bakakoreshereza mu kindi gihugu mugaba yahaye umurundi ashobora kuyakoreshereza ngaha cyangwa kanabashorera cyangwa agacorera n'imiryango yabo kuko yarira ngaha nyene imiryango yabikorera ngaha nyene agasanga ari karagirana agasanga ari karafasha igihugu rero novuga nka kamuntu ashobora gutera abo bantu
bari muri izo nzira barakwiye kwikebuka bakiga. Je ryari niho nakoze ikiganiro na Simbizi, yaravuze ibintu byinshi cyenda tahura ibintu bimwe bimwe kuko je sindi umurambe cyane muri bino bintu, nta bintu byinshi nzimwo, ariko harageze igihe ndabona ati iki kintu bariko baravuga ni ciza. Ariko Simbizi wewe yaravuze ati je singwanya kuzana abanyamahanga, ariko n'umurundi mwene wacu aronka agaciro. Wewe ico nawe ukivuga kwiga. N'ubundi rega abantu benshi bariko barabona ibi bintu kampanye turimo. Barayibona kampanye mani twe nta na kimwe dushaka twe kwikwegerako. Dushaka gusa agaciro k'umurundi umwana w'igihugu urumva kabeho. Uyo munyamahanga mani nubwo bozana urabona bajya bakabazana bajya baruga. Nta nabo tuzi cyane, tuzi indirimbo zabo ariko nta nabo tuzi cyane, ariko nubwo bomuzana urumva cyangwa bakazana umuntu wari wese tutazi wo hanze aze, ariko umurundi ahabwe gaciro haba kuri mani gwera kuri duhera hasi gwera kuri ya fishi urumva umurundi abari hejuru ujya be hasi nyene abe muri kaga crotire nyine bagira nyine agafoto nyine kaga portrait nyine kujya kuboro hariya nyine abariyo bamushira, ariko izina rye ribeko nyine a performing kandi no kuririmba abari baririmba ubwa mbere atangura igiteramo atahe abarundi rero tujye shorera. Simbizi we yavuze ati ni muco w'ikirundi, muco w'ikirundi mu muco w'ikirundi urumva harabaho kwa gufata abashitsi neza. Sinzi nawe wakoreye nganye ni town we bo nakuri town ariko nta kirundi ntazi. Rero yavuze ati urabona mu mico ya kera hari ukuntu wasanga mu mihira y'abantu usanga umushitsi barabitse n'icyumba ciwe, gasanga hariho nk'akagodoro k'umushitsi canke hariho amasahani ashobora gukora iyo haje umushitsi. Bavuga ati kijya kintu urumva ibi bintu biriko birakogwa ubu n'umuco w'ikirundi, mugabo igikwiye gukogwa no guhindura uno muco. Nyimba umushitsi aje mukamugurira agasoda n'umusangwa hagirente akaronswe, urumva icyo ni ikintu cyashoboye kuvugwa na Simbizi wa Semavumba. Amajambo yanditswe ryari ku rubuga rwa Alvin Smith wabora yabonye. Narayabonye bo Alvin ndiga arafise raison. Alvin arafise raison bigena byo bitahura ega yiseganye iteye ihitana byose urumva. Alvin usanga afite amayandi makorabo mu Rwanda nataka basi munani usanga afite ayandi makorabo ije yakoze na Bwiza urabona ko yamubereye hit. narabonye ari muri studio na bajuno kizigenza urafite ayandi ma connection hari yironke amakorabo rero ibintu bibandanije uko nawe aca bamuhindurira. Ariko rero yibuka ikintu kimwe, yibuke neza yuko indirimbo umurundi wese amaze gukorana n'umunyarwanda itigeze iba hiti gusumvya y'umurundi yakoranye n'umurundi. Ubururu burahari. Urabona indirimbo hahiye ya Double J na Alvin Smith bro numuti sana ni nyina urumva yarahaturiye kabisa birashima no hanze yarajago. Ariko ino ndirimbo ubona Bwiza turajana ego ni hit song ni nziza iraryoshe mugabo ariko nishikira man nivo yahahiye oya man nukuruko Imana hamwisita situnabijua utanguye gusa don't kill my fire n'abana batave umva baca badirimba ariko turajana muzika turajana yene nabwo utawaida tunayisanzwe izi twebwe neza twe turi mu muntu uze muri entertainment urumva raba indirimbo Bruce Melody yakoranye nabo bapeti ba Double J na Kiriko man zero impact man ntayonzi kuririmba je ntayonzi je nyine kuririmba kuko nkitangura kuyumva bo ntarayumva ama publication nabonye kwanza baguma basimira ati ndirimbo wapi but itarasohoka no gusohoka yasohotse abaje ntarayumva ntarafata kandi ndayumvira abantu ze man aho woronka ingufu zo kumviza indirimbo bro abantu batangwe gusemerera ati ndirimbo wapi si n'ubururu ariko rabi bisusu bakoranye bo kuri bro nyuma y'imyaka igihumbi ibisusu izokwama ari hit ibisusu igende bakoranye na Kiriko nopfa no kwishinga nopfa man nyuma y'imyaka igihumbi izo ndibuzo zokwa ariko iyi ndirimbo inzoga ni baby man ni titre yenye nirashisha irabishe nukuri kw'Imana nize nuni yibazo yitwara kuri ritimi yae
mani na titre y'indirimbo irabishe igitangaza rero n'umuririnzi bayiririmbanye nta nico yayikozeko uno munsi nabonye rega yayipostinze no munsi mani bisigura ko kamo kacu barasatiga bakavuga ati turagira miwe nka social mura vrema mani social mura diwana aramusumvya kuririmba diwana ntitwavyiyumviye none aramusumva yaranamugaragarije neza aramwereka yuko aramwereka ko byose bishoboka ariko rero yaramugaye body mani nta kandi iyi body navyo nubigaruke ko birabe mani ntisumvya power ntuze izi ndirimbo za D1 uravye none uravye body ukacuraba zero nanaho bihuriye man nini yone na Tanzania ahubwo abanyarwanda zengira sinzi just ibintu by'imiti sindavyemera so kuba bakoresha ibintu by'imiti sinzi ikintu nabonye ryari sinzi umuntu hari yapostinze avuga ati abanyarwanda nta muziki baturusha urumva nta kintu na kimwe baturusha muri industry ico baturusha gusa no gukunda ivy'iwabo Vora nisimbizi yabivuze ivyo nisimbizi yabivuze mani badusumvya gukunda ivyabo gusa nahandi mani zero impact mani nabamenyesha makuru bo mu Rwanda n'abamenyesha makuru bo mu Rwanda ni Imana gusa yabasuniki yabahaye gusa ka nahandi mani ugiye kuraba imikorere creation z'abarundi urumva n'iz'abanyarwanda dushake tuje muri izi showbiz zacu ama system kanyamuji kimya mana abanyarwanda bari hasi cyane mani jewe naravuguse kugeza ubonyene bananire mani iraze nk'ikinyamakuru Afrimax je bakakora copy y'ikiganiro nakoze none Landry agikora bijya by'imivumburo cyane nta kiganiro na kimwe hariho sinzi ngene yitwa yakora adashizemo ngo umutananirwa tunani ivyo ni isi y'akamanager ni isi y'akamanager yitwa umugabo dakina n'abana ndamubona akora Kigali Trends urumva mani nabone barazi neza yuko turenze bro barabizi gusa twebwe ingorane dufise turigaya nitwemera yuko dushoboye urumva kuko ugiye kuraba bakoresha umwanya jegeri niho nande ndayimetriza uravye abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi b'abanyarwanda nta munyarwanda numwe afise umuririmbyi w'umurundi yoba yarubatse akaba international akamenyekana ariko tungaha mu Burundi turafise abaririmbyi benshi bafise abaririmbyi benshi b'abanyarwanda bubatse nk'akarorero uravye Big Farious yarubatse abaririmbyi batari batu mu Rwanda nasubasha bwo kubaka umurundi man ibikunda aho kuba ku muntu agusumba urabona basoshomura bubatswe na bafizo kandi baravyemera uravye basharina nina twabamenye kubera nde ba Madiba ba Safi Madiba bajya bose uravye uyu yaririmbye amashu yamwita gute amashu kunzi ni sinama Chris Easy twamenye kubera Satubi cyagihe izina rimi twamenye kubera Satubi uravye uyu Isimbi D cyenda mumenye kubera Dramati yego urumva kandi Dramati vraiment nka Dramati wasun man none yuko Dramati yahazwe madamu mani ikintu yari ikoze cyo yari kurinda ngwaje ye fremo ya akiangalia vibaya tunamukosa kaka ino industry yacu twe haro bariko baratwanka sana kuri ibi bintu iyi kampanye twihaye sinabibona ariko baratwanka cyane ariko birabasha mani twe duharanira agateka katumani je ntawe nsaba amamega ngo amamega nshire kwikiganira urumva nkundwa n'ushaka nkankwa n'ushaka urumva jewe kuvuga yuko DJ Police ari karakora je sinanse kwazana ndabivuze sinanse kwazana nyama ariko nahereza agacira biwacu kwanza mani bien sûr bya musi Brice Merodaza man narumiwe ujya musi Brice Merodaza no kibuga c'indege ntibaduhaye dibare tugeze hariya kuri Zion Beach twatigise twagiye man umunsi wose waheze atakino kimwe twigeze dukora turi bize n'ivyo bintu badoriza ibihumbi 10 urumva bro ndakubwije ukuri yuko ajya amafaranga baduhaye abanyarwanda bo bari bazimani yuko ari buri bo bababwiye ngo yango nta ni simple nyina kana ka déplacement nyene bo niko bababwiye abarundi bacu
bababwiye ngo aba ba presenter baje kubategera ngo naka déplacement nyene man ibaze nka jewe nk'uburyo maze gushira muri media yanje ukacumbwira yuko umpereza 10,000 ukacunsuzuguza rero bo bazi yuko umuntu aje bamuharurira inoti kwiye man naje bayadoye kugapfa gasoni nyene ati sawa ahubwo wezi niwe nabonye post yawe uvuga ngo sinzi umunyarwanda mwavuganye tuducishirize ko bikeye ku mayange oya man sho kubigaruka ko ngango ndabivuge ko ni ya promotion twa ega nibi bivize umwanya wabyo zobihora tuvyihoze kandi nabo bariko barabidogira ko nabone bibe kimyaki hamucumita nyine ari karme ucumita ari karme nkuko bo babikora ariko cumita ari karme bo bariko barabitahura ukundi kuntu bo bariko baratahura ko turiko turagwanya abanyarwanda kuza mu gihugu cy'u Burundi oya ntituriko turabagwanya rega tuko dushingira intaha bacu none nturabona amakomantere y'abaririmbyi b'abarundi none Sadbi niho abonye ivyo yavuze nabwenga afise Arnovic ntubona yuko ari karasemera na wene akemera akagira comment imani zirenga 4 muri post y'umuntu urumva man aba yarengewe haje kuko abaririmbyi bafise amashowbiz naho muvuzo ndibaza warumvishije France y'amajambo yavuze n'amajambo na nyene nahaviri atabiri byinshi bivuga ko ubona neza ko ibiba bimubabaza biramu man fizo nta jambo yavuze ngo abanyarwanda babuze aho banshira urumva kubera yani barabuze ifatiro gusa baravuga ati igitonyene reka tugirene reka dupfe guhindirako hama bicisha n'ijambo abantu ngo yashaje fizo asaza hanze hekiure mzee miaka mimi nilikuwa na musikia oya none uko gusaza bavuga urazi amazina barivye no kubwira bafise imyaka myinshi gusumba fizo bagikora umuziki wapo wengi wengi bo bica abantu mu mitwe ngo yashaje bafaripupa ba kofioro ntibakiririza si wazee wa miaka mamia na mamia si bado wanaimba tena muziki mzuri ahubwo tena wanasapotiwa hanze ntibirirwa bujije amantu nze amastade mu gihugu wabo ntibirirwa bujije amastade ryari ntibujije stade abanyarwanda man iconzi cyo kuribo man afise inzigo kimya abataki maendeleo ya watu wengine oya barikunda n'indyarya n'indyarya barikunda gusumba ewana sinzi ibaze nka DJ Brian nawe nakaca zanga mu Burundi akaca avuga direct ngo nagiye muri boîte kanaka ngo numva ko bavuze inyarwanda man iyo ni politique none ukagira niko biri oya nubwo mara tubari ko biri abivuze deja w'umuntu ducumukunda ngo igushaka byo binavuze nivyo ko nivyo twaba dusemere nawe aciye abishingira nta byita yuko ari umunyamahanga aje bantu cavuga ati umuntu bwa bundi n'umukunzi w'u Burundi ucumwongera politique mani bafite politique iremeye kandi ariko rero twarayihenyuye nuko abo yihinyura rero atari bo bayihinyura bariko baragirana no bariko bara gusa bukibuke ni go rugendo nizere neza ko bazoshika ko bizotinda bitora inzira dusubire kuri aka kantu gato yikoresha umwanya ni ibintu bimaze iminsi biriko biracana ko na cyane kuri Hitop TV kuri mutoyi wawe namandumva ngo ni mutoyi wawe nanyi naravyemerera Landry promoter kukwita Joseph akakwita umurezi akakwita ibintu byinshi ku mwana situzi ko ari uwawe ntituzi ko ari uwiwe uko ivyumvise wavyakiriye gute yavuze ko ndi Joseph haje kiona cyo kipindi ngira nakibonye ngira ari byo bo manager ndiko ndaba ikiganiro ntashuhiye neza birangora ingene ndagiheze ndakiravye iminota myinshi n'10 urumva petite ashobora ko ari usanga biri inyuma ntari bwabishikiye ariko yakize na Alvin Smith na Alvin Gucci Joseph ndi Joseph je ndikoresha umwana ndikoresha kandi umurezi narabonye rangaje yakoresheje mu kubivuga bijya bintu ntiyarari seriye gusa ngira shaka kumva ikimvamo ntiyarari seriye kabisa kuko narabitahuye none nko mu gihe umwana wiwawe ujya umwana wiwawe yokura kiganira akakibona kuko ni ikintu kizokwamaho wibaza ko yovyifatamo gute mu gihe bya biganiro cyose kiri mu mwana wanje kizofutwa mu gihe bazoyanka kubifuta nawe bizoce bigenda gute mani ni uburenganzira bwanje
urumva no burenganzira bwanje ni nkuko twakorana ikiganiro azamubwira ati Sten ikiganiro ntugishire ku buryo kireka man urakireka uteza kukireka kuko ni sura yanje ndabifite ububasha man ibiganiro byose nakoze muri waka ndashobora kubabwira ati mu ibyo biganiro mu bifuta kandi bakabifuta none sije nabikoze pesa ulizolipwa nilizolipwa none sumenya bakurishe none yari kontra ni vyinjije ni vyinjije none two ega no aho hajize biharuho byo bari birebi none amafaranga narishwe n'amafaranga vyinjije baza ko bingana mama wa Orege ntiyigeze kudutegeka muri waka ngo ikintu cyose kiri mu izina Orege mu gifute byose byarafuswe bro byose man nuburenganzira bw'umuntu ico kintu nico gituma haje ugiye kuvumbura umuntu ugaposikanira amahoro shimira Imana vuga ati Imana ishima ubonye hari hakuntu rero batabimenya ariko ukuntu rero dukunda kuronderwa ni nimero nshasha uzone nimero nshasha bro bijya bintu sivyo je ndabikwemereye ko ikiganiro cyose kirimo gi kizofutwa ubu nubwatara ntaramenya no kuvuga urumva gusa yibonye muri YouTube yibonye arimenya ko ari weje iyo ari muri phone yanje ariko mu actualité akibona arafyonda ko karaba yego avuga ati urumva reni yacu ubwenge izoba bifuswe kuko azobwirwa amajambo n'abantu yo gushaka kumushiramo ama politike mabi ariko abibuze ku rubuga ntazovyemera kuko naje niho nzoca mbona aho ndamu uzoburi kurama aho nugarira atabibona ariko abibona kuri YouTube ko bakabaye nk'akigano ndamucuritse ko coco kijya vuba cyane kirafuta cyari cyakanoti kugira amaronka gahuza ego